Yumusi nuwi kama Baho mama we Yumusi nuwi kima Yumusi nuwi kima Nuwi nkana bugere bazo Nyambaho mama we Nyambaho rero ma Yumusi nuwi kima Yumusi nuwi kama Nuwi nkana bugere bazo Nuwi nkana bakangi bazo Nyambaho mama we Nyambaho rero ma Nyamba akaranga kuruda karanga ku ihamirizi na ruhongore kwa maza ihamirizi nyambo Burundi kunde igihugu cawe ibukiyo wataye uruzogi ukiyagira abatakizi bakimenye kubera imisozi yawe ibiyaga vyawe akayaga kawe kubera imisozi yawe ibiyaga vyawe akayaga kawe akaranga kawe aruganje Burundi we uramuko ganje uri igihugu ciza uko giteye igomwe gisharije Burundi sagara usagambe karasindura igihugu c'abagabo burya ereka burya k'igihugu ni c'abarundi twese kare rushatsi yaragitaziriye kare bagamba yaguye imibe kwezi gisabo yarakigwaniye nuko ndadaye kwa gasore ruibatubera icongo z'akarorero Burundi bwacu burasamirana hirya nino burasamirana Burundi bwacu burasamirana hirya nino burasamirana no mu makungu burasamirana Amashimeshi ku mugwi ndangakaranga amagaba niwo utwinjije muri kino kiyago. Sangwe ikaze Mama Burundi, sangwe ikaze muri kino kiyago. Ni kiyago muza kuremesha mwatumiyemwo indongozi zitandukanye zo muri kino gihugu. Ni kiyago catunganijwe kugira ngo duhimbaze umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi usanzwe uhimbazwa kw'igenekerezo rya 8 ntwarante uko umwaka utashe. Uno mwaka rero uyu munsi mukuru mpuzamakungu uzohimbazwa ku kivugo kivuga ngo uruhara rw'indongozi mw'iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira. Ariko rero imbere yuko tuvuga ibijanye n'iki civugo kuko kino kiyago kiza gushimikira hanini kuri kino civugo, jewe igihe numva iki civugo naragize ingorane gutahura neza ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, ngira ngo nuko nasanzwe naravyize, nico gituma uno munsi tuza kwifashisha umuhinga kugira ngo adufashe gutahura ibitari bike bijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi, na cyane cyane ko muri kino kinjana tugezemo ca 2021 isi ikugenda yiruka kubera ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Uburundi nabwo ntibubwirizwa gusigara inyuma, bubwirizwa kujana n'ibindi bihugu kugira ngo ntibusigara inyuma. Nico gituma na nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama ariko arahimiriza ibisata byose by'igihugu kwijukira gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Imbere ko tuvuga ibi byose nagira ngo mbanze mwanya nyene icubahiro mutamukanya wa icubahiro umukuru w'igihugu abanze ashikirize indamutso abari ngaha n'abariko barakurikira kino kiganiro biciye mu bimenyesha makuru bitandukanye. Kazi ndabaramukije mwese amahoro y'Imana kandi abifuriza n'umwaka mwiza, umwaka wa 2023, umwaka w'iterambere ku bakenyezi. Abakenyezi ntibasigare inyuma kuko abakenyezi ni umushinge w'iterambere mu rugo no mu gihugu cyose. Ego murakoze gose. Ego ubu naho ko nari nabibabwiye ibijanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi buriya ni ibintu bisiga abantu bamwe bamwe na jewe ndimwo. Nico gituma
Mama Burundi yatwemereye kwakira umuhinga mu bijyanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo adufashe kudutahuza ibitari bike muri icyo gisata, kuko by'ukuri Burundi bwirizwa kujyana n'ibindi bihugu kugira ngo dukoreshe natwe ubuhinga ngurukana bumenyi. Hano hari indongozi nyinshi, ndazi benshi barabindusha, ariko dufashe abatajumva nka jewe gutahura byinshi. Kaze Hozine Elvira Nsabiyumva asanzwe ari umuyobozi ajejwe imigambi y'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bushikiranganji bwo gutumatumanako amakuru, avuga ivyo yumva. Kaze gose. Ni cigwa gitonya kiza kumara iminota mikenya, muga kiraza kudufasha gutahura ibitari bike kugira ngo gutyo Mama Burundi yatangura kuvuga tuze kuba dutahura kumwe ibigira bishikirizwe na Mama Burundi. Mu nkundire nyakubahwa Mama Burundi muvyeyi wacu, mbanze ndabaramutse. Namwe mukoraniye ngaha mwese ndabaramukije. Tuganire ivyerekeye ubuhinga ngurukana bumenyi. Ni igisata cagutse cyane, mugabo ndagerageza kuvuga mu ncamake aho igihugu cacu ciza cy'u Burundi kigeze mu uwo mugambi. Ati none ubuhinga ngurukana bumenyi niki? Ubuhinga ngurukana bumenyi nivyo bikoresho byo n'umugwi w'ibikoresho dukoresha turiko turarungika canke duhana amakuru dukoresheje ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Ubuhinga ngurukana bumenyi ni za mbuga dukoresha aho bita benshi les plateformes turiko turahanahana amakuru mu bisata bitandukanye. Ati none ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushingiye kuki, bwubakiye kuki? Ubuhinga ngurukana bumenyi bushingiye ku nyubako, ku mategeko ndetse no ku bumenyi. Ati se ku nyubako ni vyerekeye iki? Ku nyubako mu gihugu cyacu cy'u Burundi turafise umuhora, n'umuhora ufise umuvuduko munini ku isi ukwiragijwe mu gihugu cyose. Muramba baranza ndakoresha imvugo gifaransa akora amaterme technique, ni fibre optique. Iyo fibre optique ikwiragijwe mu gihugu cyose kandi harahica mu kuzimu ahandi gaca mu kirere. Kuvyerekeye amategeko naho hariho umugambi wa leta uhari wagiyeho kugira uze wunganira ico gisata, ni politique. Iyo politique ni nayo twisunga hanini kugira dushire mu ngiro ibyo imigambi yo mico gisata. Turafise n'umugambi w'iterambere ry'igihugu PND, nawo ntiwasigaye inyuma mu gushigira imbere ico gisata. Nawo nurahimiriza ko dukoresha ico gisata. Mu vyerekeye ubumenyi, amashuri ubu barigisha ubwo bumenyi guhera mu mashuri yisumbuye za kaminuza. Nkuko muvyumvise leta yacu nta citakoze kugira idushikirize ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Ati none buriko burakoreshwa ku rugero rushimishije? Egome hari abariko barabukoresha n'abandi bataratangura kubukoresha, bivanye nuko ubwo buhinga ngurukana bumenyi hari abagifata yuko umengo bukoreshwa n'abateye imbere gusa, bukoreshwa n'abantu bize canke bakabukoresha mu kwisamaza kuri za mbuga ngurukana bumenyi. Ntibamenye ko ubuhinga ngurukana bumenyi busha gukoreshwa nk'igikoresho ca misi yose mu kazi ka misi yose kugira budufashe kugira dutunganye neza akazi kacu ka misi yose. Haragiyeho n'imihora, imihora idufasha gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi mu gihugu cyose, aho hari amashirahamwe y'abigenga canke amashirahamwe ya leta, aho mwene gihugu wari wese ashaka gukoresha ubwo buhinga gushika ku bice 99% agashaka gutanga amakuru hirya no hino. Ibyo byose twifashisha bwa buhinga ngurukana bumenyi. Hariho n'ikindi leta vye yacu yakoze, yaraduhaye yarakwiragije ibigo, ni ibigo biza gusahiriza kugira abene gihugu bari hariya mu misozi bashoboye gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Ni ibigo birimo ubuhinga bashiramo amamashini bagashamo n'ubundi buhinga kugira umwene gihugu wese ahaherereye mwe mako gace ashoboye kuza gukoresha ubwo buhinga bitamugoye. Kandi twarako turanakwiragiza imigwi mito mito ku mashuri. Iyo migwi rero ico dukora mu iyo migwi barahimiriza abana bakiri ku mashuri ugwaruka kugira nabo bijukire ubwo buhinga ngurukana bumenyi. Ubwo buhinga ngurukana bumenyi kandi bumaze gukoreshwa hatari hake baramaze kubona karusho. Ahanini ni ivyo noshikiriza muri aka kanya naronse
murakoze Mama Burundi. Murakoze gose, murakoze. Nibaza yuko twatahuye ibitari bike bijanye n'iki gisata c'ubuhinga ngurukanabumenyi nkenerwa ku gihugu cacu mbere no ku ngo n'imiryango. Kubera ko turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, nagira ngo nsubire mpamagare mu binyemereye babigeme bo mu bw'indangakaranga amagaba baducishize kuri uririmbo rwitwa umukenyezi. Aha baraza kutubwira ingene umukenyezi w'umurundikazi bamubona, baravuga ko ari mwiza gose kandi nivyo. Kazi murakoze muri ubwo rubyino twumvise n'ibikorwa umurundikazi umukenyezi usanga akora mu rugo, ariko runo rubyino rwanteye ikibazo gitonya. Mama Burundi, iyo muvyutse mu gatondo mukibuka ko Imana yabaremye muri abakenyezi, muvyumva gute? Mwiyumva gute? Nibaza ko ico kibazo Murundi wese cyangwa umurundikazi wese kiramuraba. Jewe ubwanje iyo mbyutse mu gatondo nkibuka ko ndi umuntu ashobora kuvuga, ashobora kwibuka ahavuye, nshimira Imana muri byinshi, muri byose. Nshimira Imana. Ego cyane. Murakoze gose. Reka twinjire mu kiganiro cyacu nyezina. Nari nabivuze kivugo cuno mwaka kivuga ngo uruhara rw'indongozi mw'iterambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi ridakumira. Badusiguriye cyacu ubuhinga ngurukanabumenyi twagitahuye tukigarukako, ariko nagira ngo sabe Mama Burundi adufashe gutahura muri rusange kino civugo, hama adusangize ikintu abona umukenyezi w'umurundikazi azunguka hamwe abo cega bo bishira mu ngiro. Ubwambe baje gushimira cyane umuhinga we yatanze intumbero ya kino civugo naho uburundi bwacu bugeze. Kicivugo rero ningirakamaro ku gihugu, ningirakamaro kamere ku bigeme bakenyezi ndetse n'abagabo badasigaye inyuma. Naho kiraba cyane ku ndongozi nta numwe gikumira, burya umwe wese n'indongozi ahari hose. Muhava muvuga muti barya ba mawe bahariya ku mutumba, barya tuvukana, barya bavyara bacu nabo baba bari mu ndongozi, nabo nyene n'indongozi kirabaraba, kubera hariho abari mu mashirahamwe atandukanye, harimo muri ba bakenyezi bita abaremesha Ikiyago, harimo abarongoye amakoperative, kandi noneho no muhira uri indongozi urashobora gukoranya abo tunze mu nzu bose ukabaha ijambo, ukabagisha inama, kandi inama
yubaka rero ico civugo kiraba bose abarundi bose atani mu gikumiriye. Ego murakoze gose abari ko baribaza ko kino civugo coba cakumiriye abirimizi canke aba bikorera utwabo batari mu ndongozi tubona mbere hano, nibaza ko bumvise yuko nabo nyene kibaraba. Ego cyane none mwofatira ku turorero dukenya kugira ngo mudutahuze neza ingene ubuhinga ngurukanabumenyi bushobora gufasha umukenyezi mwirimizi canke ushobora gufasha abo bakora mu bisata bitandukanye vya leta, kuko ni ikintu na nyencubahiro umukuru w'igihugu ariko arashimikira ko rwose kugira ngo bose bijukire ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Nagira mufatire ku turorero dukenya. Ubuhinga ngurukanabumenyi iyo ubukoresheje neza burafasha muri byinshi. Urashobora kubwifashisha mu gutabariza na cyane cyane mu kurwanya ya mabi akorerwa umukenyezi. Urashobora kubwikorako. Ubuhinga ngurukanabumenyi urashobora gutanga ubutumwa utiriwe uratakaza umwanya ugende aho hantu mugabo ukabikorera aho uri. Ubuhinga ngurukanabumenyi kandi urashobora kukwigishiriza aho uri ugatahura n'ibyo utari usanzwe uzi kubera ariko ubikoresha neza. Kandi ubuhinga ngurukanabumenyi burashobora kugufasha mu ihanishwa by'ibidandazwa. Urashobora kuba wararimye umwimbu ukeneye kuwudandaza, urashobora kurondera abagurira utiriwe urabyikorera ngo utwaye ku isoko. Abakurikiranye ubwo buhinga ngurukanabumenyi bakaza kukurondera bagaheza bakakugurira ibyo ufise. Kandi noneho ubuhinga ngurukanabumenyi ubukoresheje mu mategeko burakwereka byinshi. Aha muri twebwe nyene hariho umukenyezi yerekana ubuhinga akoresheje ubuhinga bwo gutegura neza igitanda akoresheje ubuhinga ngurukanabumenyi. Ndaza kumubabwira muraza kumwegera bigisha. Noneho ntari kure umutamukanyi wa nyir'iteka mukuru w'inama nkenguzamateka. Ubuhinga ngurukanabumenyi burakwigisha byinshi. Ushaka kuraba ingene usasa neza igitanda urashobora kuraba ingene ishuka uyigorora ukayigerekeranya neza ugasanga ico gitanda kirasukuye kubera warahoye ubumenyi ku buhinga ngurukanabumenyi. Hanyuma ubuhinga ngurukanabumenyi kandi ndazi ko atarazi ko ndamukurikirana. Warakoze cyane uzatwigishiriza n'abandi. Ubuhinga ngurukanabumenyi kandi burashobora kutwigisha ingene dushobora kurima kijambere tutiriwe turafata indege cyangwa dufate imiduga ngo tugiye kwiga ingene bategura neza imirima, imikobeko, ibiterwa birobanura ingene usanga bimeze neza. Ni byinshi wabivuga ntiyo biheza. Ubuhinga ngurukanabumenyi burashobora kukwigisha n'ibindi byose bishobora kukongerereza ubumenyi ku byo wize mu ishure ukaguma wiga wacu usanga uri kusaza wiga kandi ucuguma mu mutwe uri umunyeshuri kubera mu mutwe haguma nyene hameze neza ubu uriko uriga. Hajya rero ntazogire ukengera ngo ndashaje ndakuze ngo sinokwiga. Oya, iyo uri mu ishure uca wumva ubwenge buri kugihe nk'abajya muri kumurigana. Rero ubuhinga ngurukanabumenyi ni ishure ryigisha uwo ari we wese, yaba umukenyezi, yaba umugabo, yaba umusore, yaba inkumi, twijukire ubuhinga ngurukanabumenyi bufise akamaro kenshi. Muri kano kanya nagira ngo Mama Burundi munkundire nsubire nakure mamagare umufasoni Daniela Niteka no mwigisha muri kaminuza y'u Burundi yanonosoye ibijanye no gutumatumanako amakuru. Araza kutubwira ahanini ingene vyifashe muri rusangi mw'isi, muri Afrika no mu Burundi kubijanye n'ingene ubu buhinga muri rusangi abakenyezi n'igisata badahurumbira usanga ari gisata cijukiwe n'abagabo gusa. Araza kutubwira ingene abibona agereranije n'icigwa yateguye, hama dusigurire intambamyi zoba zihari zituma umukenyezi atijukira ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Najewe natewe iteka ridasanzwe ryo gushobora kuba hano gusangira namwe ikiyago kidasanzwe, ikiyago c'inkoramutima
kiremeshejwe na nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nkaba mboneye akaryo ko kumushimira ndanamuramutsa. Namwebwe ba nyene icubahiro batumire bahire namwebwe ndabaramukije amahoro. Nkuko umupfasoni Stella abivuze jewe nagize amahirwe yo gushobora gukorera mu gisata cyo kumenyesha amakuru no guhanahana amakuru, ngira n'amahirwe yo kunonosera ivyigwa bene ivyo nyene akaba ari navyo nigisha muri kaminuza y'u Burundi. Kimwe rero ngira kugira ngo byumvikane neza mu rurimi rw'igifaransa ni science de l'information et de la communication. Kimwe rero ivyo vyigwa bitegerezwa gushimikirako ni iki c'ubuhinga ngurukanabumenyi n'iterambere ryaryo, nk'uko nyene icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ahejeje kubivuga, bisigaye ari nka karahara mu ruganda ntibacure. Muri kino kinjana banabigereranya n'uko asigaye ari inzahabu bakavuga ngo c'est de l'or numérique, kuba hariho ubumenyi. Rero iyo bishitse hakaba abagiye inyuma muri ico gisata haba hari agahombo kadasanzwe. Muri ivyo byo guhanahana amakuru, muri ivyo byo gutumatumana kw'amakuru, ariko kandi byanazanye n'impinduka ikomeye no mu bindi bisata nk'uko nyene icubahiro yariko arabitubwira. Mu bisata nka vyose harimwo uburimyi, harimwo ubutunzi, harimwo urudandazwa, harimwo ukuvura, harimwo uburyo amabanki akora. Muri mbere umuntu yovuga yuko ari nko mu buzima bwa misi yose. Uyu munsi ntibikunda yuko ico gisata umuntu acirengagiza ngo bikunda atera imbere, ntibikunda. Nagomba nsangire namwe mu kanya gatoya uko ibiharuro bitwereka ku isi yose, muri Afrika ndetse na bimwe bimwe biboneka hano iwacu. Ku isi turarenga gatoyi imiliyaridi 7 z'abantu. Muri izo miliyaridi 7 baravuga yuko imiliyaridi 3.9 hafi miliyaridi 4 ziri ku buhinga bwa none, zifise ibikoresho bashobora guhamvya ibikoresho by'ubuhinga bwa none. Aho ni ku isi yose. Muri Afrika baba miliyaridi bagereranywa n'ibihumbi amamiliyoni 900, kandi rero muri abo baravuga yuko abakenyezi batari ku rugero rumwe n'abashinga ntahe kubw'imvo zitandukanye. Bavuga ati ni 20 muri abo nk'ubu nko muri Afrika ibihumbi miliyoni 900 murantunga 27 gusa nibo arabakenyezi, kandi no muri abo ngo ababikoresha bakabimenyera bakabikoresha bikabagirira akamaro bakavyikorako mu byo basanzwe bakora ngo ni ibice 15 gusa. Aha rero bikatwereka yuko hari intambuko umukenyezi akwiye kubandanya atera kugira ngo ntasigare inyuma. Muri ibi vy'iterambere ry'uburyo bwa none ahanini bigaragarira mu nzira zibiri zikomeye. Inzira ya mbere nijya umupfasoni yaciye hano imbere yanje, Madame Rosine yavuze ibi vy'ubuhinga bwa none ngurukanabumenyi vyubakiye ku bintu bitatu. Hariho ivy'ubuhinga, harimwo ivyo vy'amategeko, hakaba n'ubumenyi. Rero muri abo bose biraba vyiza igihe abakenyezi barimo mu gutunganya ivyo vy'ubuhinga. Twamye twumva biraba ngombwa yuko abakenyezi bataja kure, muti kuki bikenewe ko baza, kuko ikiboneka nuko nabo bafise impano, ikiboneka nuko Imana yabahaye ubwenge, ikiboneka nuko hariho vyinshi bariga amashuri bigakunda yuko ivyo babishikira, ariko ugasanga sinzi ko novuga ko nukwikumira kuko nta uba yababujije kuba muri ivyo bisata, ariko kumbura umuco ni ukwiye kubandanya uhinduka ubahimiriza ubatera intege, kuko baravye
ibijanye n'ibi by'ubuhinga kugira ngo habe ababikora, habe abazana ubwo buhinga, abazana iryo terambere ry'ubuhinga ngurukanabumenyi, baravye ku isi yose basanga abakenyezi babirimwo nyavyo biboneka bakiri bake. Bagira bati ni bice 17% gusa. Kandi muri abo ni kwisi ni rugero rw'isi yose. Harimwe ibihugu hoho baheza bakaba bake cyane. Aho kumbure natwebwe turi muri abo bashobora kuba batarijukira gose kuja muri ubwo buhinga ngo bahamvye basaza babo, bahamvye abo abasanzwe bariko barabikora. Ivyo bigatuma haba ingaruka kuko ubumenyi, ubutunzi Imana yabahaye, ubwenge Imana yabahaye buba bwicaye kandi bwoshobora gukora no muri ico gisata. Ikindi usanga ibintu vy'inkuramutima kuri bo bidaheza ngo bironke ikibanza neza, ivyo twokwita les besoins, les priorités, les intérêts z'umukenyezi bidaheza bikunde ngo bigwire kuri ubwo buryo ngurukanabumenyi, kuko banyenevyo basa n'abari kure bategera mu bijanye no kubitunganya. Ico rero kikasaba yuko haba vy'ukuri abigeme, abakenyezi, ni vyiza cane kumva hariho guhera mu mashure yisumbuye, mu mashure ya kaminuza hariho akaryo gahabwa abigeme ngo bavyijukire, hakaba ivyo vy'amaclub y'amateyise kugira ngo babakabure hakiri kare, biraheza bikaba vyiza kandi ni ngombwa tuzobibonamwo inyungu uko imisi izoziragenda. Rero kumbura umwanya turabandanya dusangira, ariko vy'ukuri iki kiyago ni cinkoramutima cyane. Ntitworeka kugenda dushimiye ubugira kandi nyene icubahiro umukenyezi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashimye kuduhaya amahirwe yo gusangira nawe kino kiyago. Murakoze cyane. Murakoze namwe, murakoze gose kubandanya mutwereka ingene ubuhinga ngurukanabumenyi ari ngirakamaro ku gihugu, mu ngo no mu miryango. Nagira ngo munyemerere kandi tubandaye tunonosora ibijyanye n'ubu buhinga ngurukanabumenyi kuko twabonye ko ari ngirakamaro rwose. Nagira ngo usubire mpamagare umufasoni Ndiho Odeli, wewe rero yaragize amahirwe yo kwiga igisata kijyanye n'ubuhinga ngurukanabumenyi, naho yaraheje kutubwira yuko ku isi ibitigiri by'abakobwa cyangwa abakenyezi bakurikirana mwene ivyo bisata ari bikenya. Twaranonse uno mukenyezi yakurikiranye kino gisata, agira ngo aducire ku mayage icyatumye agira inambu yo kuciga yo kwiga ico gisata, atubwire nk'umukenyezi abikoreramwo intambamyi yoba agira mu kazi kiwe ka misi yose. Ego, murakoze ku mijambo. Nanje ngire nk'abandi banze sabe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu amakanya ndamuramutse, nogenda mushimire kuri buno butumire yaduhaye kuza gusangira ikiganiro nawe. Nkuko mumenyesha makuru Stella ahejeje kubivuga, jewe nitwa Odeli Ndiho, nkaba umuhinga niko novuga mu bijanye no gutumatumanako amakuru, cyo novuga mu gifaransa ingénieur télécom. Nkaba jewe kugira nshobore kuja muri ico gisata nagize amahirwe yo kugira umuvyeyi yagize amashure muri ico gisata. Rero nakuze ndamubona avyitaho cyane, aho turi mu muryango yarafata akanya kabitwigisha, wasanga twicaye ariko atubwira aho ubuhinga bugeze, ari amaordinateur ayugurura ayakora, natwe turi ngaho tumuraba. Nongera ngira amahirwe yo kugira mama atigeze amubuza kutwigisha ivyo abahinga. Mvuka mu muryango w'abakobwa batatu muri bo twashoboye gukurikirana ico gisata, twagikundishijwe n'umuvyeyi. Vyumvikana yuko abavyeyi bafise uruhara runini mu gukundisha abana babigeme babo ico gisata.
mu buzima bwa misi yose ico gisata kiramfasha cyane, niko kazi nkora ka misi yose. Aho nkorera ubu nkorera mu bintu bijanye no vuga mu gifaransa bavuga internet des objets et des drones. Internet des objets n'ubuhinga bugezweho bushasha bakoresha mu bisata bitandukanye, aho usanga hari utuntu usanga turi ahantu hatandukanye, tugashobora gutanga utuntu bita uducapteur, nawe uzi uko ndakivuga mu Kirundi. Usanga dutanga amakuru canke dutanga ibipimo aho uba wadushize hose, utarinze kutwegera ngo tuguhe urinde kuraba, tugushikira aho uri. Donc muhora munini ya cane, nuvuga naho wowe uri ruguru Muyinga, Ikarusi, mudushizeho uri Bujumbura urashobora kuronka ubwo izo information niko novuga. Bikaba bikoreshwa mu misata bitandukanye, mu buvuzi, mu vy'indero, mu burimyi na cane cane. Kanatsinda je ndabikora mu burimyi cyane, aho nkora niho ndabikoresha. Ego sinzi ko nagerageje gusigura. Ego nari kumvuga ukungene ubwo bumenyi naronse mu gisata cyo gutuma tumana kamakuru kimfasha mu buzima bwa misi yose, mu kazi nkora. Sanzwe nigisha no ku ma university atandukanye, nigisha mu ico gisata nyene. Ikindi novuga gifasha, kiratanga amahigwe yo kujabuka mu bindi bihugu, ugahura n'abantu banonosoye ubwo buhinga, mugahanahana ivyiyumviro, mugategura imigambi iteza imbere ibihugu vyanyu bitandukanye mu bisata bitandukanye. Nico ni ikintu vraiment novuga yuko kimfasha cane gose, kandi nkakekereza yuko ngaho mu Burundi natwe tuzotera imbere muri ico gisata. Ego impamba ntizibuze, mugenzanje yafashe ijambo imbere yanje yazivuze. Ico nagira nongereko nuko ico gisata hari igihe ushobora gusanga uri nawe we umwigeme cyangwa umukenyezi wenyene. Ico byaranashikiye ku ishuri, narize mu ishure ry'abantu 30, nari umukobwa w'umurundi kazi jegene. Ego rero impamba ntizibura, kubera ko usanga ugira inguvu nyinshi gusumba abagabo canke abahungu muba mwigana mu ishuri, kugira ijwi ryawe rishobore kumva, kugira ivyiyumviro vyawe bashobore kubitahura, bumve yuko nawe ushoboye kandi utahura ibintu nkabo. Izo uragira inguvu cane gose, bisaba kugira ubushakashatsi bwinshi, kubera bobo kuhurumbira ico gisata si kibazo. Hari abagabo benshi, abahungu benshi muri ico gisata. Nico gituma usanga abakenyezi canke abigeme muri ico gisata usanga baragitinya, umugabo kandi banagishitsemwo hari igihe banabicira hagati, kubera uko kuntu bisaba inguvu nyinshi kugira ushobore novuga retrouver la place au milieu de toute cette force masculine. Voilà. Ego murakoze cyane, ego nshimire n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cyane gose kuri aka butumire yampaye bwo gusangirira ijambo. Namwe nshimire namwe mwese mwanyumvirije. Murakoze gose. Mwumvise ko bitari byoroshe kuba kuva ku ntebe y'ishuri yari wenyene mu ishuri, ni yashimikiye kuri bijya mugenzi we yarahejeje kutubwira ko ibiharuro bitwereka ko abakenyezi ari bake mu mashuri mu bisata bijanye n'ubuhinga canke n'ubuhinga ngurukanabumenyi. Mama Burundi, nagira ngo mubandanye namwe mutubwira intambamye mushobora kuba mubona ku mukenyezi cyane cyane uriya wo kugatumba, uriya afise amikoro make, kubera kino kibazo ndaciyumviye, kubera ko ivyo bikoresho bifasha kugira ngo umuntu ashikire ubuhinga ngurukana bumenyi bigurwa amafaranga. Umukenzi nawe niwe atunganya ivy'urugo, hari igihe usanga aciye
ashaka gushira imbere iki canke kiriya agashaka kurabira ivyo bikoresho kubera ababona uburyo afise. Mbega mubona intambamyi nyamukuru umukenyezi uriya w'umwirimizi kuko batubwiye ko abwizwa nawe kujana n'ibihe uriya afise amikoro make agira zoba ari zihe mubona zova mu nzira gute? Je ku bwanje intambamyi mbona nyamukuru ni kumenya kubukoresha ubwo buhinga. Hama ubugira kabiri nabwo kubanza kuraba neza ko bavyumvikanye mu muryango, kubanza gushira imbere kugura ico gikoresho kibafasha ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Ariko rero intambamyi ijana umutego ujana no kuwutegura. Kubera ari byo bigezweho ubu ku isi ya none nuko hobanza kuba kumvikana mu muryango, bakabanza bagakorera hamwe mu buryo Imana yabahaye, bakabuvyaza umusaruro, hanyuma bagaheza rero bakarondera ico gikoresho kibafasha kubwo buhinga ngurukanabumenyi. Kera noneho bamaze gutahura akamaro kacu basha kugura imwe bakayikoresha bose umugabo n'umugore. Hama indi ntambamye nawe mbona nuko benshi ntibaramenya kubukoresha neza. Ni vyiza kuraba ibintu canke kumviriza uri kurakuramo icigwa. Iyo niyo ntambamye nyamukuru mbona. Nuko hakwiye kuba ihimiriza ryabo twarose babinonosoye bakabanza bakigisha abene gihugu canke n'indongozi, ntugire ngo ni bose bazi kubukoresha. Urashobora kuba ufise telefone uzi kuraba WhatsApp, uzi kutelefona, kwandika message, ibindi byo biri ndani ntuvyiteho kandi ntubimenye. Hakwiye kuba ihugurwa mu bumenyi kugira tumenye canke bamenye ingene dukoresha ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Intambamye rero nyamukuru n'ubumenyi buke muri ico gisata. Abigisha muri kaminuza twagize amahirwe yo kubaronka no munsi, ngira ngo kano kamo mwamaze kumva mbere n'abashikiranganje bari ngaha si bake bamaze kugashira ku muzirikanye. Nagira ngo ubu naho mutubwire, mwari mudoheje kutubwira ko hariho abantu usanga bakoresha izo mbuga nyagiro ukutariko, birashika mbere ugasanga vyasambuye n'ingo. Nagira ngo mubavunire akagohe aboba bazikoresha ukutariko. Twagira tuvunira akagohe umurundi wese. Ego turiko twitegura guhimbaza umunsi mpuzamakungu hari umukenyezi, ariko kino kiganiro kiraba umurundi wese, yaba umugabo, yaba umwigeme, yaba umuhungu, yaba n'umukenyezi, gukoresha neza ubwo buhinga ngurukanabumenyi. Kubera ubukoresheje nabi buragutakaza ugasanga wazimiye. Tubukoreshe mu bitugirira akamaro, mu bishobora kutungura ubumenyi mw'iterambere, haba mu rugo haba no mu gihugu. Navuze uburorero butari buke bw'akamaro ubuhinga ngurukanabumenyi budufitiye, ariko nko ku bakenyezi n'abigeme bakiri bato, ushaka kuraba ati no munsi nkeneye gusokoza gutya, bashaka kuja mu buhinga ngurukanabumenyi. Ushaka kuvuga uti jewe nkeneye guhindura umwambaro uku, urashobora kubikora ku buhinga ngurukanabumenyi. Ushaka kuraba uti jewe ngomba kugira ishirahamwe ryo gushona impuzu, ahangirirwa n'amahirwe ndabona no mupfasoni ari muri bene ntare barashona impuzu. Ushaka kuraba amamodeli ari muri internet, uraraba ugahindura. Rero ibyo bizofasha umurundi wese mw'iterambere ryo kwibeshaho, ryo kubeshaho umuryango ndetse no gutunga igihugu. Ushaka kuraba ibigezweho byose byiza, murazi ko intambamye ijana navuze ko ijana umutego. Hariho
ibigezweho bitubaka ibyo ubonye ntubiraba ucurabe ibigezweho bishobora guteza imbere umuntu uwo ari we wese hanyuma nkaba rero mvuniye akagohe abigeme ntimucike intege ngo ni ikigwa cy'abagabo gusa umwigeme ahari hose umupfasoni ahari hose ahamagariwe kwiyemera kumva ko ashoboye kutumva ko akumiriwe muri iki ku bushakashatsi bwiwe yabonye ko ari kirumara akaguma kuri uwo musimamo hanyuma agaca hanuza abandi baba bagabo canke abakenyezi kugira bumve ko atagumye ku musimamo umusimamo utagororotse kubera hari igihe umuntu ashobora kwihagarara ko mu makosa mugabo ndabateye intege ivyo vyigwa mubona ko bitinyitse biba ari byo natwe tujamwo kugira amakungu yose isi yose ihayagize umukenyezi ko ashoboye kandi ashoboye bijya twumva ko ari ivy'abagabo kubera Imana twese yaturemye kumwe yaduhaye ubwenge iduha n'ubumenyi rero reka ducuruze itaranto Imana yaduhaye hama tuzobona umusaruro nitwacuruza tugashika ku musozo umusozo rero ni umwimbu w'ibyo vyigwa tuzoba twize nk'abakenyezi canke nk'abigeme. Ego murakoze gose aha turiko turasozera kino kiyago Mama Burundi yatuyagiye ibitari bike ariko kubera turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ntiyosozera atabifurije mwebwe mwashitse hano uwo munsi mukuru mwiza harimwo n'abagabo nibaza ko nabo nyene barafise abakenyezi nta n'ingorane kandi burya aho mwicaye mwahasanze ubutumwa bwa Mama Burundi bwanditse arabifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakenyezi yagira ngo rero afate kano kanya anabishikirize no mu majambo. Mbanje kubashimira mwese ingene mwafashe uno mwanya wo kuza kumviriza ico kiganiro cerekeye ubuhinga ngurukanabumenyi. Ndifurije umunsi mukuru mwiza cyane abakenyezi b'abarundi kandi ndifurije umunsi mukuru mwiza n'abagabo b'abarundi kuko umukenyezi ahimbawe mu rugo n'abagabo baca baninahaza umukama. Tubifurije rero ko uwo munsi mukuru wahariwe umukenyezi uzoba akaryo keza ko kwirimbura no kwiyumvira mu myaka yose ihaciye akarusho umukenyezi yoba yarazanye mu rugo canke mu gihugu bice bimuha intege zo kubandanirizako kandi atere aje imbere mu bikorwa vya misi yose tutibagiye ubuhinga ngurukanabumenyi kuko aribwo twagize icivugo cuno mwaka. Bizotuma rero vyugurura amaso umukenyezi w'umurundikazi kandi vyugurura n'amaso abakenyezi b'abarundi aho bari hose babone yuko ubuhinga ngurukanabumenyi ari kirumara ku gihugu cacu no mw'iterambere muri rusange. Murakoze gose amashi menshi. Nkuko twatanguye turiko turavyina duheza tuvyina kuko turiko turigina ubusi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Nagira ngo mpamagare Vishu Love wo muri Peace and Love ashire mu gahogo aturirimbira akarimbo kitwa umurundikazi aragasubiramwo na karimbo ka Africa Nova. Muraza kumugumiriza ko twasozereye ariko ngira ngo nshimire Mama Burundi yashimye kudusangiza kino kiyago cyari kiyago ngira kamaro gose nkuko mwavyumvise ubuhinga ngurukana bumenyi isi yose iri muri bwo kandi ko yiruka ku muvuduko munini n'Uburundi ntibubwirizwa gusigara inyuma mwavyumvise muri kino kiyago. Nkaba rero nkengurukiye mwebwe mwese mwashitse hano gusangira ikiyago n'umuvyeyi wacu Mama Burundi. Nkaba nkengurukiye n'abari ko barakurikira kino kiyago. Vishu Love rero ashire mu gahogo kakaririmbo umurundikazi asubire atuyagire ivyo umurundikazi abwirizwa gukora. Murakoze gose. Kera bavuga ngo umurundikazi ngo wo gusasa gusa
mugabo mwumvize ko umurundikazi agenze ku rwego rwo kwiga gukoresha ubuhinga ngurukanabumenyi kandi twumvise yuko Mama Burundi yabitubwiye neza yuko umurundikazi ashobora kwiga gusasa biciye ku buhinga ngurukanabumenyi. Mumfashe kandi tumukomere amashi murakoze cyane. Akaririmbo rero kitwa umurundikazi, nibaza yuko muza kumufasha kukaririmba. Yego murakoze. Twagiye amashi ku bakenyezi. Umve. Yego cyane. Ayo mashi na nyumba kumi niyo yemera no kuri kw'Imana. Umve. Twaganiriye na sogokuru, twaganiriye na nyogokuru, ng'umurundikazi nuwo gusaba, ng'umurundikazi nuwo gukuya, ng'umurundikazi nuwo gusasa, ng'umurundikazi nuwo gusya, nuwo kuvoma. Oya hari kera. Yego. Ihibambewe sogokuru, ihibambewe nyogokuru, ihibambewe sivyo gusa, aribaruka karera ibibondo, ararima akagwiza umwimbu, arigisha aravura arategeka, araserukira igihugu, araremesha urugo n'ikibano. Amashi yanyu tugende. Umve. Bitahure neza sogokuru, bitahure neza nyogokuru, umurundikazi ni kirumara, abaraniteka n'umugumyabanga. Namashiga ntuze ni maboko yisangira, umusangira Ikiyago. Umve ni nagenza umugongo urugamba ruteye, abagabo duhamirize dushikira abakenyezi. Umve. Yego cyane. Aho. Umve. Nawe nguwarewe, nasara mugu barategerwa, sogokuru na nyogokuru, ivyari magera vyarageruye. Nawe nguwaremewe, nasara mugu barategerwa. Yamashi umunsi mukuru mwiza ku bakenyezi muri hano. Twagiye akaruru k'umunezero ku bakenyezi twumve. Twagiye. Yego cyane. Hamiriza birakwiye. Yego umukenyezi ni imana ya kabiri. Twaganiriye na sogokuru, twaganiriye na nyogokuru, ihibambewe sogokuru, ihibambewe nyogokuru, ihibambewe sivyo gusa, aribaruka karera ibibondo, ararima akagwiza umwimbu, arigisha aravura arategeka, araremesha urugo n'ikibano. Murakoze cyane.
imuduhezagirire imuduhere kuramba sibyo imana imuduhezagirire imuduhere kuramba sibyo tumwongera amashyi twabwire amashyi Twage